Reka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu muherere ijya nino ku migabane y'amakungu ya kure abahereye mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe muhereye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turi kwigenekerezo rya 15 Ntwarante 2024, kwa tugarukanye amakuru atosoye aba yatojwe n'abamenyesha amakuru bacu bahereye ijya nino, cane mwe mweje gufyonda sabone. Kubatarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyonde ko, uracubona nakazo jya nyine ufyonde ko, hama tuje turabana mu makuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende kugezaho amakuru atosoye, amakuru aba update ari kuvugwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ijyane no mu makomine agiye atandukanye, ndetse tukerekera no mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, tukareba uko imigwano hanganisha umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta uko vyifashe ku migwano mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Tukarebera hamwe kandi amakuru aba yabyutse avugwa ijyane no kubitangaza amakuru bigiye bitandukanye haba mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, tukarebera no mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo kubitangaza amakuru nka France 24, bwiza.com, Kivu Morning Post n'ibindi binyamakuru bigenda byandika inkuru zigenda zitandukanye. Ibyo byose rero tukabirebera hamwe muri aya makuru, ndetse nayo twagerejweho n'abamenyesha amakuru bacu bahereye ijya nino mu gisagara ca Goma ndetse n'ahandi mu gisagara ca Bujumbura ndetse no kwisi muri rusange, dore ko twibanda muri politique, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Aya akaba ari amakuru utasanga ahandi mu by'ukuri, usibye ahangaha honyine ushobora kumva ibyo utakumva ahandi. Nyemerere rero twihute n'ibyaya makuru, na amakuru ahejeje kudushikira, amakuru aturuka mu ishyamba rya Kibira. Mu ishyamba rya Kibira abasoda bari mu myimenyerezo ikomeye cyane. Uti amakuru ari ngaha aturutse ngaha hejeje kudushikira mu ishyamba rya Kibira nayahe? Ubu indege yoherejwe na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ihejeje gushika ngaha mu gihugu c'u Burundi mwibanga rikomeye cyane, ndetse muri ishyamba rya Kibira hakaba hari gupakururwa intwaro rero mu mugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda, dore ko nkuko byamenyekanye leta y'u Burundi ndetse na leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo bari muri uyu mugambi ukomeye cyane, dore ko bari guha abasirikare imyimenyerezo ikomeye cyane mw'iri shamba, ndetse n'iri kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, cyane mu buseruko bwaho, dore ko iri guhabwa umutwe wa FDLR Maimai Nyatura ndetse n'igisirikare ca leta FARDC. Amakuru akomeye cyane, abo basirikare bakaba bari gutozwa n'abacancuro bo muri leta zunze ubumwe za Amerika mu buryo bw'ibanga. Niyo makuru tugiye kugarukaho mu buryo bw'idonido. Turaza kwibana mu gihugu c'u Burundi turebere hamwe ivyamakuru yasose mu bitangazamakuru, ndetse turanarebera hamwe ibiriko biravugwa ku rugamba. Munyemerere twihuse cyane tudatebye dutangire ngaha mu ishamba rya Kibira, bivanye n'amakuru ari kugenda asohokayo. Zimukenyezi nta handi wabikura usibye honyine, ni nayo mpamvu twiyemeje kujya tubagezaho amakuru nk'aya y'ibanga, amakuru ya gisirikare, amakuru utapfa gusanga kuri FM nimwe, kuri radio nimwe ngaha mu gihugu c'u Burundi, usibye honyine tubagezaho amakuru muba mwahishwe nk'ibi ngibi bya gisirikare, ivya politique, ibya diplomasi, ibidafite kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ubisanga ngaha. Munyemerere rero twakwihuta cyane tukarebera hamwe n'abatindiye, tukarebera hamwe aya makuru n'ubundi ari guturuka hano adasanzwe mw'iri shyamba rya Kibira. Murabizi ko Antoine Felix Tchisekedi ari mu mugambi ukomeye cyane na nyecubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, bakaba bari mu mugambi n'ubundi wo gutera u Rwanda. Hakaba hashize amezi menshi ibingibi babitangaje, ibingibi babishyize mu bikorwa kuko ingabo z'u Burundi ndetse n'umuhari wa FDLR bahise berekera ngaha mu gisagara ca Bujumbura, nubwo hari bamwe basigaye mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abangaba baje gushika ngahe Bujumbura bahise bajyanwa mw'iri shamba rya Kibira gukora imyimenyerezo ikomeye cyane bari guhabwa n'abasoda b'abarundi kugira hanozwe umugambi w'ibihugu byombi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo n'abaperezida bombi babyitangaje. Amakuru ahari rero nayahe? Ubu ngubu biri kuvugwa yuko indege ihejeje gushika ngaha mu gihugu c'u Burundi, indege ikomeye cyane ihawe igihugu c'u Burundi ya gisirikare. Iyo ndege bikaba biri kuvugwa ko izanye ibikoresho bya gisirikare, ibikoresho by'intambara
imbunda inini n'intoya, ibisasu bya kirimbuzi. Bakaba biri kuvuga yuko rero hari bimwe birakoreshwa ngaha mu myimenyerezo iri gukorwa n'abasoda b'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo FARDC. Dore ko naba ku makuru twakuruye nuko ari ngaha mu ishamba rya Kibira naho bahibereye. Kumenyesha amakuru wacu wibanga aje kudushikira amakuru akomeye cyane ko General Cirimwami ko ashobora kuba ahejeje gushika nawe azanye izi ntwaro nyine, dore ko ari Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo izohereje izi ntwaro. Rero zikaba biri kuvuga ko zaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bw'ibanga, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi ziri inyuma y'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ndetse na Repubulika y'u Burundi nk'uko amakuru yagiye amenyekana. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba ibikora mu buryo bw'ibanga buteruye, ndetse uwo ari we wese ntabwo yahita amenya iby'aya makuru keretse ugiye ukurikirana ibiganiro ndetse n'amakuru tugenda tubagezaho y'uruhererekane. Niho usanga amakuru ngaha utasanga ahantu hamwe cyangwa se ahandi. Amakuru rero akomeye cyane nuko n'ubundi ari wa mugambi ukomejwe kunozwa guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Uri inyuma ni Antoine Felix Tchisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Bikaba biri kuvuga ko impamvu byatinze ibingibi cyane ko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Antoine Felix Tchisekedi, yari yasezeranyije abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko namara gutorwa azahita ashyira mu ngiro n'ubundi gutera igihugu cy'u Rwanda ndetse no kugaba ibitero ku Rwanda. Ariko ibyo ntibyamukundiye. Gusa twakuruye amakuru akomeye cyane impamvu byatinze, ngo n'ubundi perezida w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yabwiye mugenzi w'igihugu cy'u Burundi yuko badafise intwaro zikomeye ndetse n'imyimenyerezo ihagije ku buryo bakwataka igihugu cy'u Rwanda, n'ubundi yuko igihugu cy'u Rwanda gishobora kubarusha ingufu kikabigaranzura maze kikabirukankana koko bakiruka. Icyo gihe Antoine Felix Tchisekedi yahise afata umwanzuro ukomeye cyane wo gusubiza inyuma iyi migwano yari ari guteganya ku gihugu cy'u Rwanda, bakayihindurira mu gihugu cy'u Burundi nyine muri iri shamba rya Kibira, muri iyi myimenyerezo ikomeye cyane iri gutegwamo inkunga na Antoine Felix Tchisekedi. Bikaba biri kuvugwa yuko rero n'ubundi ngo bakomeje umugambi wabo, ndetse Antoine Felix Tchisekedi ngo akaba akomeje kuhamagarira amahanga yuko n'ubundi bagira bakomeza kubatera inkunga cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi gikomeje kwereka Antoine Felix Tchisekedi ko kimuri inyuma muri iyi migwano. Ariko ku makuru akomeye cyane abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse n'ibya diplomasi z'ibihugu ukuntu bagenda babigaragaza, bavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukina Antoine Felix Tchisekedi ku mubyimba, ndetse zikaba bari kuvuga yuko anga Antoine Felix Tchisekedi ndetse na nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, ashobora kuzabigwamo, ndetse n'aba perezida bombi bashobora kuzabigwamo, cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kindi batari inyuma ya Antoine Felix Tchisekedi, batari inyuma ndetse ya nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, bari kubashukisha ibihenda abana, ahubwo bishakira gusarura n'ubundi amabuye y'agaciro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Dore ko buri gihugu cy'amahanga, ibihugu bikomeye ku isi biba bishaka gushyira akaboko kabyo hano muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo, n'ubundi bivanye n'ubutunzi buriyo bukomeye cyane. Bikaba rero ari byo biri guhuma amaso uyu Antoine Felix Tchisekedi ndetse na nyicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, bakaba bari guhumwa amaso nibi n'ubushuka abana bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugenda ziha aba bombe mu kugira ngo batere igihugu cy'u Rwanda. Ariko Leta y'u Rwanda yumvikanye ihakana aya makuru, ivuga yuko n'ubundi
kuba igihugu cy'u Burundi kiri kuba cyashinja igihugu cy'u Rwanda ngo kuba giterera umuhari wa Red Tabara. Ibingibi atari byo, ahubwo ari leta y'u Burundi n'ubundi ishaka guharabika igihugu cy'u Rwanda ikagishyira ahabi ndetse no mu ruhando mpuzamahanga ikagisebya nk'uko Antoine Felix Tchisekedi. Igihugu cy'u Rwanda kandi gikomeza kwihanangiriza Antoine Felix Tchisekedi gukomeza gufasha umuhari wa FDLR ndetse n'indi mihari bafatanyije mu kugira ngo bahungabanye igihugu cy'u Rwanda, dore ko igihugu cy'u Rwanda cyatangaje ibingibi nyuma y'uko Antoine Felix Tchisekedi atangaje amagambo akomeye cyane avuga yuko igihugu cy'u Rwanda ngo aricyo giterera umutwe wa M23 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Nubwo ibi bihugu byombi bikunda gushinja iki gihugu cy'u Rwanda yuko giterera inkunga zikomeye cyane haba mu bya gisirikare ndetse n'ibya finance, ngo iyi mihari haba Red Tabara ndetse n'umutwe wa M23 ngo ari igihugu cy'u Rwanda n'ubundi kibyihishe inyuma mu mutekano muke uri muri ibihugu byombi, igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Biravugwa yuko ibi bihugu byombi ari umugambi ukomeye cyane bapanzwe nk'uko abasesenguzi mpuzamahanga bagenda ababivuga. Baravuga yuko uyu mugambi n'ubundi ibihugu byombi bifitiye igihugu cy'u Rwanda kugira bibe byagisebya ku ruhando mpuzamahanga, dore ko abasesenguzi mpuzamahanga bya politike bagaragaza ko ari n'ishari rikomeye cyane igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bigaragara ko ngo igihugu cy'u Rwanda gikomeje kubarusha iterambere ndetse no kwiyongera mu bukungu biri kwihuta cyane. Bikaba biri kuvuga yuko rero iri ari ishari, ari ubugambanyi bwihishwe inyuma na nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ndetse na nyiricubahiro Antoine Felix Tchisekedi, ndetse bakaba uyu mugambi n'ubundi ari bo bawuri inyuma, bakaba bari gutera inkunga mu buryo bwa finance, imyimenyerezo ndetse n'ibigwanisho ngaha biri gushika mw'iri shamba rya Kibira. Ariko abanyepolitike ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ngaha i Bujumbura biragaragaza ko n'ubundi igihugu cy'u Burundi kizakomeza kubibabariramo ndetse kikabigiriramo ibyago bikomeye cyane, kubera ko iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kiri gushira igihugu cy'u Burundi ahabi cyane cyane mu bijyanye na diplomasi. Akarorero batanze nuko ubu ngubu umupaka w'igihugu cy'u Burundi urafunzwe, murabizi wafunzwe na nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, avuga yuko igihugu cy'u Rwanda n'ubundi ngo gikomeje guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Afata umwanzuro ukomeye cyane, biranavuga ko uyu mwanzuro yawufashe ku giti cye hariya muri Ntare Rushatsi, ngo yawusinyeho aranategeka bikomeye cyane, ategeka abasoda guhita bugara uyu mupaka uhuza ibi bihugu byombi, igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi abasesenguzi ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi barakomeza kwandika kuri iyi nkuru bavuga ko ubu ngubu ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi buri kujya hasi, mu by'ukuri bwarangije kugwa, mu gihe Antoine Felix Tchisekedi we afite amafaranga ndetse n'ubutunzi kamere, dore ko igihugu cy'u Burundi naho gihuriye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Bakaba bari kuvuga ko rero Antoine Felix Tchisekedi ari kosha mugenzi w'igihugu cy'u Burundi nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, akamushyira mu kaga gakomeye cyane. Ingaruka rero zikaba zizashika kuri bene igihugu cy'u Burundi, ku bakenyezi ndetse n'abandi bagiye bari hanze y'igihugu cy'u Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Bikaba biri kuvuga ko rero n'ubundi igihugu cy'u Burundi gikomeje kwikururira akaga gakomeye cyane. Biri kuvugwa ko ubu ngubu igihugu cy'u Burundi kiri mu mazi abira ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. N'ayo makuru rero yarari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko mubizi, nitwarangiza aya makuru tudanyarukiye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, n'ubundi turebe ibiri ko biravugwayo, naho turebe amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ubu biravuga ko imigwano yakomeje muri teritwari ya Masisi, dore ko biri kuvugwa ko FDLR, Mayi Nyatura, Abarundi ndetse n'abasirikare ba Sadek, abasirikare ba Tanzania, abacancuro, abo bose bahurudukanye ibitwaro bya kirimbuzi, dore ko ibitwaro atarakabuze, bagaba ibitero kuri uyu muhari wa M23 hariya muri Rucuro ndetse Mwesi. Bikaba biri kuvuga yuko
imigwano ariho yasubukuwe, ubu akaba ari urufaya ruri kuvugwa cyane, dore ko bari kurasana kakahava, nubwo amakuru ari kuvuga ko nubwo ingabo z'u Burundi zitari gutangaza amakuru nk'uko bikwiye. Amakuru adushikira duhawe n'umumenyesha amakuru wacu uhereye hariya mu gisakara ca Goma atubwiye yuko n'ubundi ibintu bitifashe neza, dore ko amakuru ngari kubashikira ari uko ingabo z'u Burundi ku basirikare babiri bamajije kugwa muri iyi migwano, ariko ku ruhande rwa FARDC ho ngo bamajije kugwa gukomereka bikomeye cyane, kuko ngo hari bamwe baguye mu bisasu byatezwe n'umuhari wa M23. Andi makuru adushikira ngo nuko ahangaha umuhari wa M23 nawo hari umusirikare waho warashwe mu nda, bikaba biri kuvuga ko ngari kwitabwaho n'abaganga ba M23 nk'uko bamajije kutugezaho ivyaya makuru ari guturuka ku migwano. Bakaba batubwiye ko rero imigwano itahagaze ndetse yanakomeje, dore ko batugejejeho amakuru akomeye cyane batubwira ko imigwano yatangiye isaa 12 z'uyu munsi kuwa Mungu. Bikaba biri kuvuga ko iyi migwano ariho yasubukuwe, bikaba biri kuvuga ko impande zombi rero haba umuhari wa M23 nk'uko bita intare za Sarambwe ndetse n'igisirikare ca leta FARDC, abangaba ngo bakomeje gutakaza abasirikare benshi cyane ku ruhande rwa FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ni mu gihe igihugu ca Tanzania cyo cyongereye abasirikare bari kuvugwa ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe kandi Samia Suluhu, perezida w'iki gihugu cya Tanzania watsimbuye Magufuli, umuhisi wahoze uyoboye igihugu cya Tanzania, yatangaje amakuru akomeye cyane avuga ko yemereye mugenzi wa Antoine Felix Tchisekedi izindi ngabo 280 zigiye kwerekera hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu kugira ngo baterere FARDC, mu kugira ngo banarebe ko batsinda uyu muhari wa M23. Ariko nk'uko amakuru agenda tugeraho nuko n'ubundi uyu muhari wa M23 ukomeje kubabana ibamba rikomeye cyane, kuko kugeza ubu umuhari wa M23 nturava mu bice wigaruriye, ndetse biri kuvugwa yuko ubu umuhari wa M23 wateze ibisasu bikomeye cyane muri pozisiyo z'uyu mutwe. Bikavugwa yuko rero nawe ukomeje kongera uburyo bwa tekanike kugira uhangane n'iki gisirikare ca FARDC ndetse n'abandi bafatanya bikorwa bayo nka Tanzania, Uburundi, South Africa, Malawi ndetse n'abacancuro FDL ndetse na Maimai yewe na Wazalendo n'igisirikare ca leta FARDC. Abo ngabo bose bakaba bari gutwerera Antoine Felix Tchisekedi kugira barebe ko yatsinda uyu muhari, ariko byaranze. Biragaragara neza ko uyu muhari wa M23 ukomeje kwigarika bikomeye cyane ingabo za leta FARDC. Ku yandi makuru adushika ko nuko ubu ngubu biri kuvugwa ko FARDC ubu ngubu tayari yarangije gushwana na Sadek. Bari gupfiki abangaba. Turakomeza gutohoza ivyaya makuru, ariko ku makuru makeya dufite nkuko twabibemereye kujya tubagezaho amakuru ndetse tudaciye ku ruhande, twabagezaho amakuru y'ukuri, amakuru abavugwa nuko ahangaha bari gupfa ikintu cy'imishahara. Ubu FARDC imaze igihe kitari gito irekarama yuko ubu ngubu ngiri guhembwa amafaranga make kandi aribo basirikare b'igihugu. Bikaba biri kuvugwa yuko rero aba basirikare b'igihugu bari kurekarama kuri Antoine Felix Tchisekedi yuko akomeje gutonesha ingabo z'amahanga akirengagiza iz'igihugu arizo FARDC. Bikaba biri kuvugwa yuko rero FARDC iri gushinjwa nabwo ivyaha bikomeye cyane, bari kuvuga ko bari gutererana abandi ku rugamba, dore ko ngo Sadek ndetse na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi arizo ziri imbere mu rugamba, ng'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo n'ubundi zikaba ziri kugaragara ngo mu bwoba bukomeye cyane, zikaba zitari kwigaragaza. Kandi abayobozi ba Sadek bakavuga yuko bowo ngo bakagombye kuba bari imbere nk'abasirikare basanze ngo nk'abasirikare bamenyereye amashyamba n'imisozi bakayobora abandi. Ariko ngicyarakaje FARDC ngo n'uburyo ngo aya mafaranga ari kuhabwa abangaba ngo kandi bakababazwa nuko ngo FARDC ngikababazwa na Sadek yuko Sadek ikomeje gutanga amakuru ku mukuru w'igihugu ndetse n'abakuriye
igisirikare cya FARDC nka Christian Ciwewe uhagarariye ibikorwa bya gisirikare. Aba basirikare rero bakuru ba SADC n'ubundi ngo bakaba bakomeje gutanga no kuripotinga aba basirikare ba FARDC mu bwoba bari kugaragaza ndetse n'ibikorwa byabo bike, bakaba bari gushinjwa ko ngo bari kwigira mu businzi ndetse no gufata ku ngufu abagore ngo bagatererana abandi ku rugamba. Ibi ngibi si ubwa mbere bibayeho, ahubwo FARDC yahoje ishinjwa amakosa akomeye cyane yo gufatanya na Wazalendo ndetse na FDLR mu gukomeza guhohotera abanyekongo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'ubundi biganje hara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo byanditswe na bwiza.com byanditse kuri ayo makuru n'ubundi ari kuvugwa ku makimbirane ari hagati ya SADC ndetse n'ingabo za FARDC. Gusa turakomeza kuyatoza turebe ibiriko birakomeza kuvugwa ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwakoze kutwumva, mwakoze kubana natwe, dukomeje kubakengurukira nshuti banywanyi. Ciao ciao.